nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, ba nyakubahwa bashinga amateka, ba nyakubahwa bakenguzamateka, nyakubahwa cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Ngozi, ba nyakubahwa muserukire inzego z'ubutungane muri hano, bubahwa mwaserukiye inzego z'igisirikare n'igipolisi, ba nyakubahwa murangurira amabanga yanyu mu nama nkenguzamateka turi hano muri hano, nyakubahwa musanteri, mbese n'abandi ba musanteri barongoye amakomine atandukanye yino muri no ntara ya Ngozi, nyakubahwa waduserukira sendika y'abakozi kosibu, bubahwa mwese abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye muri hano, ba nyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, ba nyakubahwa bakoresha muri hano, namwe bakozi, mbese namwe bene gihugu mwaje kwifatikanya natwe muri uno munsi mukuru. Nitugire amahoro, tugire amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Umutambukanyi wanjye arambabara sinamwibagiye, nuko jewe nawe turi umwe, nico gituma ntamuvuze. Manze shimire nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Ngozi, mbere mfate n'akanya keza ko kubanza gushimira abanyengozi mwese ingene mwatunganije kino kirori cy'uno munsi, kandi ivyo bigaragaza by'ukuri yuko akamo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro General Major Basi Ndayishimiye adasiba kudutera yuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora tukabanyamwete. Mwebwe ab'Ingozi yavuze rimwe mwumva inshuro 10, kubw'ibyo ndabasabe mwondize amaboko yanyu, nukuri tubakeze mu kubakomera amashi. Ndi hano rero muserukiye leta mvyeyi, leta nkozi, umuvyeyi w'igihugu nyenicubahiro General Major Basi Ndayishimiye yandungikanye ubutumwa kugira ngo mw'izina ryiwe nshobore kubashikiriza. Byari kuba byiza ashoboye gushika hano, muga murazi ntiyokwira igihugu cyose, nico gituma yaciye azara twikorako. Jewe rero akaba yanteye iteka kugira ngo nshike muri ntara nziza ya Ngozi, hanyuma nshikirize ijambo yari wenyene ubwiwe kubabwira. Aha rero akanwa nakiwanje, ariko ijambo nyamukuru ni ijambo ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Barundikazi, bakozi bakoresha mwese, mu nkundire tubanze dushimire Imana mushobora byose, iyo idarengesheje kwamana ntagitugira neza, ndetse n'ubu ikaba yaturamukije amahoro dukomeye, nihabwe icubahiro irabikwiye. Uno munsi mu Burundi twaramutse twifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wama uhimbazwa mu bihugu byinshi byo ku isi kw'ingenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe. Nk'abarundi ni umunsi mukuru duhimbaza dukengurukira Imana mushobora byose
yo yaduhaye amagara, ubwenge n'ubukerebutsi tugashobora kurangura ibikorwa twateguye, tukabikora abakozi n'abakoresha dufatanye mu nda, tugasangira ikivi n'inama, mbere tukimbura ibishobora kutubeshaho bivuye mu maboko yacu. Erega si nka twebwe twirira ibyo twimbuye, hari benshi badafungura badasumiye inyuma y'igihugu. Mu nkundire rero, ku izina rya leta turongoye, leta mvyeyi, leta nkozi, no ku izina ryanje nyene, mbanze nifurize bimwe bivuye ku mutima abakozi bose umunsi mukuru w'abakozi, umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Nutubere umunsi mukuru wo kuzirikana akamaro ko gukora mu buzima bwacu no gufata ingingo zotuma ubuzi bugwira, kugira ngo abakozi baronke icyo bakora, bashobore gutera imbere mu buzima bwabo no guteza imbere igihugu. Ku mukozi nyawe amaze gutahura ko ibyiza byinshi biva ku gikorwa kiranguwe kikavamwo umusaruro, si umunsi mukuru nk'iyindi. Ni umunsi mukuru atari uwo w'abakozi bo ku izina gusa, ni umunsi mukuru nyabuna w'abakozi barazwa ishinga, ni umunsi mukuru w'abakozi barazwa ishinga no kurangura neza ibikorwa bashinzwe, bakabibyaza inyungu. None nk'ubu twabazanya, uyu mwaka twarungutse canke twarahombye canke twabaye bakatiyunguruza? Ego ndazi ko hariho abungutse kandi ndazi ko hari n'abahombye, ariko hari n'abandi ataco bovuga kuko atabusoroma ivyo atarimye. Abo rero ni inderamaboko, nta jambo bafise iyo abakozi bakoranye. Turashimiye cyane abakozi abaribo bose bitwararitse akazi bajejwe muri uno mwaka bagakora nk'abikorera. Turashimiye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro urukiyemwo abakozi baserukira leta, abaserukira amashirahamwe y'abakozi n'abaserukira abakoresha, kubwira n'ubwitonzi bakoresha mu kwiga no gutorera umuti ibibazo amazi atararenga inkombe. Turashimiye cyane inzego z'umutekano n'abari mu makomite y'umutekano, tutibagiye n'abenegihugu bose bamaze kumenya ko gucungera umutekano bituma umuntu yiyumvira umugambi uramba kandi urama. Turashimira kandi abarundi bagiye hamwe bagashinga amashirahamwe atandukanye, amakoperative, harimo n'amahinguriro ahingura ivyo twimbura aha iwacu. Baratumye akazi kongerekana, baratanga amatagisi n'amakori, baraterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Kubera rero ivyo vyiza dukura mu kazi, twashimye guhimbaza uyu munsi mukuru twisunze iki civugo, ari naco twiyemeje kugendera ko muri uku kwezi kwa Rusama. Dukure amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Iki civugo cy'uyu munsi mukuru gihamagarira umwenegihugu wese kugira icyo akoze kugira twese dutere imbere atawusigaye inyuma. Kiduhamagarira kandi kugira urunani kugira ngo twuzuzanye, dukunze ikivi, ntihagire uwisamaza ngo asigare inyuma, kandi nawe akeneye kubaho neza mu gihugu turi kumwe twese. Twifuza igihugu giteye imbere mu bisata byose, nico gituma dusaba ko atanumwe yosigara inyuma. Umwe wese nagire icyo akora kimuzanira amikoro atuma yikenura mu byo akeneye.
mboneyeho akaryo ko gukeza abanywanyi b'amasendika batahuye ko uburyo begeranya buri kwezi bwobasahiriza mu kwiyungunganya maze nabo bakiteza imbere. Bene wacu barundikazi bakozi bakoresha, iyo turiko turahimbaza umunsi mukuru w'akazi, hari abakozi bifuza kumenya canke kwiyibutsa inkomoko yabo. Ntitubigaruke ko cane kuko byama byavuzwe kuri igenekerezo nyene uko umwaka utashe. Icyo kumenya ni uko kuri uyu munsi abakozi n'abakoresha barahimbaza umunsi bibuka ubworoherezwa kw'abakozi mu kazi kabo kugira ntibazorinde gusubira kugumuka nk'uko byabaye mu myaka yahera mu ntango z'uyu munsi mukuru, aho barondera ibyo bafitiye uburenganzira. Mu gihugu cyacu duhiriwe duhishije ko turafise amategeko meza y'akazi anyuranye neza n'amategeko mpuzamakungu y'akazi. Ayo masaha n'uno munsi n'ayo mategeko y'akazi ategekanya iwacu no mu bindi bihugu byinshi byo ku isi. Nibyo ibibazo by'akazi bitari bike abakozi bafise byaratorewe inyishu, umuriro n'indwara ziva ku kazi kabavuna byaragabanutse. Kuri twebwe ngaha iwacu uyu munsi tuhimbaza kugira abakoresha bamena naryo bafise umwitwarariko w'ubuzima bw'abakozi babo, ariko kandi nakaryo ko gukebura abakozi ko gukora atari ukwicara ariko ugushiramwo ingoga kugira usabe akaruhuko kuko wakoze ukarura, ndetse nukugira twibukanye ko umuntu akwiye gusaba agashiruka bute kuko yakoze akimbura ikigega kikaronka. Turamenyereye ko iyo uyu munsi ugeze ari akaryo cyane cyane ku bakozi ko kuvuga ibibabakiye mu bikorwa byabo. Mbere aho iwacu turabizi ikibabakiye si uko batonda ku kazi ariko umwimbu ntuboneke, ikibera gishinga ni ukubona impembo yiyongera, agashiruka bute kakagwira uko biri kose. Abakorera leta mbere bobo ukundi uko ntibaraba ko abenegihugu bakorera babanezererewe habanamba, birabira gusa agashiruka bute ko kigiye hejuru. Ndetse hari n'ikindi, abahembwa duke barashaka kunganya n'abahembwa menshi. Ubu nicyo kigezweho, abahembwa menshi nabo bagashaka ko dushirika bute tugwira kugira ngo abahembwa make baze basange bageze kure. Bigenze uko bavyifuza tuzoba dusanga umugambi wo kunganisha impembo wohava uba nka wa mugani udahera sarukwavu yatsindira. Murumva ko ikiganiro kihari ubu hagati ya leta n'abakozi ari tuzonganya n'abandi impembo ryari, tuzodungirizwa uturusho n'impembo ryari. Kuri iki kibazo ndemera ko twese bituraba, ari nacyo gituma tubwirizwa kurabira hamwe aho kigeze kugira tumenye aho tunaniriwe, hanyuma dutore umuti. Kugira ngo bigende neza tubanze dufashanye gutahura ibi bintu bimwe icarico akazi, icarico impembo canke agashiruka bute n'umukozi w'ukuri igihugu gikeneye. Umwenegihugu wese yomenya ko akazi ari igikorwa umuntu akora n'umutima ubishaka, hanyuma hakavamwo umusaruro. Mu bisanzwe ata musaruro uvamwo ntawuta umwanya ngo akore ico kintu. Ni nk'uko atakarusho abona umukozi afise uburenganzira bwo kwikinjurira akaja ahandi aharuta ahandi, kugira ngo habe umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha. Baragiranira amasezerano y'akazi, umukoresha akazana igikorwa n'umutahe, umukozi nawe akazana ubuhinga n'inkomezi. Nico gituma impembo itegereza kuva mu nyungu umwe wese, umukozi n'umukoresha
akaronka igihuye n'umutahe yazanye mu mugambi. Mutungutse mutubika umukanda mwese, naho nyene muravye nabi nimutera imbere, kuko ataco mwasigarije umutahe kugira mubyaze umusaruro, murungure kugira ubyare byinshi. Aha muca mutegera bya biganiro bikenewe hagati y'umukozi n'umukoresha. Bombi basangiye uruganda, kuko nibwo rubatunze, nibwo ruzobatungira abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Bose rero boguma basuzumira hamwe ko uruganda rwabo rutera ruja imbere ku neza yabo, kuko murumva ko barusangiye kanatsinda rubatungiye ubuzima. Ubu turabonye neza impembo icarico. Igihe ukwiye impembo ituburutse nuko uba wungutse byinshi. Ataco wungutse rero ntaco usaba, kiretse ushaka gusambura uruganda. None uruganda rutemvye, wewe wa mukozi we uca uja hehe? Umenye ko aribwo rwari rugutungiye umuryango. Abana nabo iyo utashe zirayoye bakuraba mu maso. Aho uca mwumva umukozi w'ukuri uwo ari we. Nujya azana ubuhinga bwiwe kugira ngo abubyaze umusaruro, akitwararika ko yakoresheje umutima wiwe n'ingoga kugira ngo bene umukoresha wiwe bunguke, hanyuma baronke impembo ibatunga. None rero tubazanye ko twese atanumwe atonezerwa yongewe impembo. Twumva twarungutse muri uyu mwaka. Umwe wese agende arabe aho akorera, niyasanga yarungutse babiganire n'umukoresha wiwe, niyasanga atungutse naho nyene baganire, bigire inama. Mu mwaka uza ntibize bibe nk'uko, kuko wava bicuza ngo naruhiye ubusa ndangaza nkomba. Ubwo ivyo biganiro bihora biba hagati y'umukozi n'umukoresha, bigatunganywa atakurya umunwa. Umukoresha wese yibaze maze yihe inyishu, aheze yigire inama yo guhindura ibintu. Jewe ku bwanje nzonezerwa cyane umunsi nabonye ku munsi mukuru w'uwa mbere Rusama abakozi n'abakoresha baje koko kwiginana, bihaya ibyo bakoze neza. Umwe avuga ati wampaye inyungu, ubundi ati wampaye impembo. Umukozi n'umukoresha nibabe mu mwumvikano ntangere, niho bazokwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu. Umukozi ntiyitwe kaje kurya, umukoresha ntiyitwe intashima. Turashima cyane ko abakozi batari bake bamaze gutahura uruhara rwabo ku kazi. Nagira ngaruke ku bakozi ba leta, kuko nibo numva bidoga kurusha abandi, kandi bidoga baraba jewe nk'indongozi yagenwe n'abenegihugu ngo ndabashikirize ingingo ngenderwako. Ico umukozi wa leta yomenya nuko arungira neza, umukozi wa bene gihugu. Utavyumva uko ntaba arazirikana neza igihugu. Mu rurimi rw'Abafaransa ibikorwa bya leta babyita service public, nukuvuga ubufasha bwa bene gihugu bose. Murumva ko mu bikorwa bya leta atanyungu irimo. Inyungu y'umukozi wa leta nuko abene gihugu bamerewe neza gusa, si uko yahembwe. Irya mpembo aronka ntiyitwa impembo n'agashiruka bute aronka, kuko yitangiye abandi, ntiyihe umwanya wo gukora iwe ngo yiteze imbere. Muca mwumva ko bya biganiro twavuga hagati y'umukoresha n'umukozi bidasa dushitse ku bikorwa bya leta, nk'uko abakozi bose ba leta ni abakozi ba bene gihugu na jewe ndimwo. None ibiganiro hagati ya leta n'abakozi ba leta bigenda gute kandi n'abakozi ba leta ari abene gihugu mu bandi?
abaserukira abandi bokoranya abo barongoye bakabazanya bati twakoreye iki abenegihugu kugira tubasabe impembo. Natwe rero abakozi ba leta nk'abenegihugu mbere nk'imboneza turisuzuma. Nico gituma leta y'u Burundi twayise leta nkozi, kuko abenegihugu batanga amakori ntibayatanga ngo tuyahambe nka ba wundi baha itarenta ngo ayungukishe hanyuma agaca ayihamba yibaza ngo izomera hanyuma yunguke. Inyungu y'amahera abenegihugu batanga ni iterambere ryabo, tuyakoresha mu byabo, bungutse tuba twungutse. Nico gituma intumbero ngenderwa ko mu iterambere ry'igihugu aha iwacu ari iterambere rikomoka ku mwenegihugu hanyuma rikamugarukako. Ibiganiro rero by'abakozi ba leta ni ugutanga inyishu ku byo abenegihugu batumye leta nabyo nibi. Bararonse ubuzima bwiza, mbega barungutse? Kugira tumenye ko bungutse batanga amakori menshi n'amatagisi. Iyo ubonye ikigega cya leta kibogaboga uca umenya ko twungutse. Aho rero uca usaba agashirukabute kakirurutse. None uno munsi umukozi wa leta wese niyibaze mu gisata ajejwe ati nakoreye neza abenegihugu ku buryo nkwiye agashirukabute kakirurutse. Niwasanga ibyo wakoze atacavuyemwo gushikaho leta iguhemba ifashe umwenda, uce ahubwo wigira inama yo kongera ingoga kugira ugabanirize umutwaro w'umwenda abenegihugu. Icyo nosaba ngaha nuko atawesaba ngo yongerwe agashirukabute kandi azi neza ko n'umwenda leta yafashe mu myaka iheze kugira ihemba abakozi itarawiha. Muti none ko dutonda ku kazi dukora duhomba? Icyo ni ikibazo kigoye kwishyura, kuko hari benshi mu bakozi ba leta, reka mvuge nti mu bakozi b'abenegihugu batarazirikana neza igihugu, ingene ikigega cyaco kiduga, ingene kibungwabungwa n'ingene gikora. Uno munsi urasanga umukozi wa leta ashaka agashirukabute gakirurutse, ariko wenyene abona abanyonora ikigega cya leta akihorera canke akabakingira ikibaba. Mbere hari naho usanga ari wenyene ariko anyonora agaca asaba impembo irengeye. Hari abandi bareka ibidandazwa byari gutanga amakori bigaca ku ruhande, ariko ukwezi kwahera agasaba impembo. None yibaza ko iyo mpembo ica iva hehe? Ko hari aho nyene. Hari abandi banga kuba indongozi no gufasha abenegihugu canke amashirahamwe mu bikorwa byabo, hanyuma bagashaka impembo, kandi abo nyene bari gusahiriza mu kigega ca leta bahomvye. None impembo ariko gashirukabute izova hehe? Abandi baba ari bo bari bajeje guteza imbere uruhinga kugira amashirahamwe n'abenegihugu bimbure byinshi, baheze batange amakori n'amatagisi, ariko ugasanga biyicariye mu biro kandi bagashaka impembo batariko barakora ngo izoboneke. Ibyo byose mu kubyikurako baca basaba ngo leta nisaba imfashanyo baheze bahembwe. None ko umuntu wo gufashwa ari utishoboye, koko karashize ingani abakozi ba leta bitwe abatishoboye? Jewe suko ndavyumva, sindanavyemera. Nico gituma bintera isoni gusenga. Nitwaba twarasamaye mu Burundi nituvyemere, hanyuma twigira inama yo kuja ku kivi. Muri ico gihe tumaze kugira umutima wo gukorera igihugu nk'uko abenegihugu babidushinze, tuzoheza aho gusaba imfashanyo dusabe abatwunguruza mu mutahe, nawe tubyaze umusaruro, hanyuma natwe dufashe abandi. Nico cifuzo canje. Kubwanje usibye gukora no kurya ntakarye.
ndasubiramwo usibye gukora no guhembwa ntahembwe. Uwuzi ko ataco yo kwerekana yaranguye mu kwezi ntatonde kurondera impembo, uwo niwe ngumba y'ukuri, kuko Imana yamuhaye ubwenge n'inkomezi hanyuma abipfisha ubusa. None ako gashiruka bute, wokaronka gute uri umwana w'ubute? Tunezereze abenegihugu, nabo bazodutwengera, kandi ako gatwengo kabo kazovamwo ikidutunga. Barundi kazi, bakozi bakoresha, iyo dusubije amaso inyuma turabona icyo twamaze n'icyo twabuze. Twarabuze byinshi, twarataye umwanya mwinshi kubera ubugito bwa benshi muri twebwe bwatumye tubura amahoro. Uno munsi turiruhutsa kuko amahoro n'umutekano birasasagaye. Turazi ko tudaturuka buka ngo dutahe bunyama. Ni igihe rero cyiza cyo kwiruka kugira twirihe umwanya twataye. Muri uwo mwanya twataye ibikorwa bitakozwe ni byinshi kandi biraturindiriye. Kurima, korora kijambere ntabyo twitaho. Twarira ikijya mu nda gusa, umusesekara ndiwo tubajije. Tukitwaza imyibutsa yataye igihe ngo ibyejo bibara abejo. Guhingura itunga kama ubu wari umugani, kuko biteba kwimbuka bigasaba umutahe munini kandi nawo uronderwa mu bindi bikorwa. Gutunganya aho abamukerarugendo barabira ibyiza by'u Burundi, bivunira umusaza canke bahenge ku musaya, byari umugani. Ibyo byose byari akazi koduha itunga dukeneye, kandi n'ubu karacaturindiriye. Nta muntu yaracitaho ubundi mu gihugu, arico gituma abakozi ba leta n'ubu bataratahura icyo arico guteza imbere abenegihugu. None uwobaza abakozi b'umushikiranganji bukanaka ati wewe ko ujejwe gukorera abenegihugu mu gihugu cyose, wo kujyana mu ikomine runaka wobereka icyo wabakoreye, iyumvire wiyishyure. Uzi ko ajya amahera ubushikiranganji bukoresha mu mwaka ajejwe gukorera abenegihugu bose mu gihugu cyose. None ko mwahembwe, mwerekana ikomine ku ikomine icyo mwayikoreye. Ibyo tubitahure, kandi nicyo gikorwa kiturindiriye. Ejo bakakubwira bati genda ukorere hariya, ntunane kuko wemeye gukorera igihugu hose, kandi nibyo uhemberwa. Murumva ko twebwe duhiriwe, turacafise akazi katurindiriye, hasigaye ko tuva hasi tukagakora. Abandi barakamaze, barubatse amabarabara, barubaka amashure, barubaka ingomero z'umuyagankuba, barubaka ibyo mukerarugendo bakenera, barubaka ibikoresho by'ubuhinga ngurukanabumenyi, barubatse amahinguriro, ubu ntacyo basigaje. Twebwe ibyo byose biracaturindiriye, dukura amaboko mu mpuzu dukore. Nicyo gituma imbere yo gusozera ngire icyo nkebura, mbere kugwaruka n'abakenyezi bobo ari benshi mu gihugu. Nk'uko nabivuze, urwaruka n'abakenyezi ni benshi mu gihugu, bategerezwa gufatwa mu mugongo na leta kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu, bakora ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Twari tubashiriyeho amabanki azoborohereza mu kuronka ingurane. Icyo mwarira wari umutahe, kuko mwavuga ngo amaboko murayifitiye. Ni mujye ku kivi, umutahe wabashikiri mu bubyaza umusaruro, kugira ngo n'abari nyuma yanyu bazosange ahubwo zijya banki zarakomeye kurusha. Ujya mugambi wo gufasha urwaruka kwiteza imbere n'urufunguzo rw'iterambere mu gihugu, kuko amafaranga imiliyaridi 40 yo gukoresha n'umutahe ukwiye, kugira ngo mu myaka 2 tuzobe dushitse ku mwimbu urengeye ayo kure niyo.
nanezerejwe nuko ubwo rwaruka nyene rwaraye rubinyemereye mw'ihuriro ruherutsemwo ku magenekerezo ya 8 na 9 na Mukiza muri uyu mwaka nyene. Ubu naho nerekeze inkebuzo ku bakozi bose iyo bava bakagera. Umwe wese icyo akora nagikorane umutima ugikunda, akorane umwete n'ubwira kugira bose bamurabire ko akarorero. Dukora twifuza kuzosiga izina ryiza, twitwararike kuba bikimazi, inzaruka zizokurikira zizokwirata. Nta coba kinezereje nko kumva umuntu avuga ati nkorega naka ngo iki casizwe na naka. Ku bijyanye n'ibiganiro mu kazi, igihe habonetse ingorane z'akazi, kuko turi ku isi nta byama bigororotse, tubanze tuzice hirya no hino, tuzimenye neza, tuzihagurukire dusangiye umutima n'inama, turondere umuti urama hubahirijwe amategeko y'akazi. Bidakunze naho duhanuza imbere yo kuzishira hejuru canke kuzijana mw'ibarabara. Uwo mugenzo mwiza uzotuma umwimbu wongerekana n'ibibazo bija mu masentare bigabanuke. Duhamagariye abakoresha gukuraho ijambo shebuja, kuko abakozi sabaja. Abakozi nabo nibifate nk'abanyamitahe mw'ishirahamwe canke mu gikorwa c'uwabahaye akazi, bifate nka bene akazi. Abahurukiye mu masendika niko kuko nyene nibabe abahanuzi beza mu kazi, ku neza yabo, iy'ishirahamwe n'iy'igihugu. Bahomvye barire bose, ntihagire ubukekeza ubundi, bungutse nabo basangire umwimbu. Ku bijyanye n'amagara meza y'abakozi, twabe tuzi ko hakora umuntu afise amagara. Nimuze twitwararike amagara yacu, cyane cyane mu kurwanya cyakiza karanda coronavirusi n'umugera wa sida. Na kare ufise ikigega cy'amagara ntabura ikigega cy'amasaka. Ku bijyanye n'umugambi mukuru w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 n'akazi, bakozi namwe bakoresha nimwisunge uwo mugambi, kuko ushobora kubamurikira mu kwitunganiriza imigambi mito mito yobafasha kubaho neza mu kubandanya mutera imbere. Leta icyo yiyemeje ni ukubafata mu mugongo mu kubatunganiriza ibyo mukeneye, kubaronsa ingurane ku nyungu itavuna, guca amabarabara meza mucishamwo ibidandazwa, kubaka ingomero z'umuyaga nkuba, kubigishiriza abahinga babunyoye, kubungabunga amagara y'abantu tutibagiye umutekano n'ibindi bikenewe kugira ngo mworoherwe mw'irangurwa ry'imigambi yanyu. Ku bijyanye n'intwaro ibereye mu kazi no gusabikanya itunga rusangi, kugira ngo leta ibatunganirize bisaba ko iba ifise uburyo bukwiye. Ubwo nabwo buva mu mwimbu wanyu utuma abakora n'amatagisi biboneka. Mwirinde rero gucisha iruhande ngo umwimbu ntumenyekane canke ngo muhunge amakori. Mudufashe kandi tugire urunani rw'intamenwa mu kurwanya bakaboko, abasesagura amatungo rusangi, abarya ibiturire n'ababitanga, n'abonona uburyo n'ibikoresho by'igihugu. Twifuza ko byose byinjira kugira biduteze imbere twese. Kubamenyereye kurya ibyo batabiriye akuya, aha ni nk'amashyirahamwe yihaye akazi ko gutoza amahera abakozi bari ku kivi, akarindira icyo ayo mashyirahamwe abakorera ukarindira icyo ayo mashyirahamwe abakorera ukabura. Amashyirahamwe yo kunguruza abantu, amasendika mwamwe, amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu, abasigaye bashora ibyo batarimye, abashora izo batoroye, abagurisha inzu batubatse kandi birirwa bicaye, abo bose bateza imbere ubukene. Izo ngendo mbi nibazisezerere maze bikubita agashi, bagire icyo bakoze, baterere mu iterambere, barye ibyo babiriye akuya. Ku byerekeye kwitwararika abakukuruke, ku mashyirahamwe INSS na ONPR
twobibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo, ko bobo ari ababubunganira bakabubyaza umusaruro, arico gituma ku bwa ngingo bogeze mu zabukuru basanga bwarumbutse, bamenye ko ubu tugiye gukurikiranira ayo mahera yabo aho ari hose kugira abakukurutse baherekezwe kuko babereye kirumara igihugu. Kubiraba ishirahamwe mituweli naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategerezwa kuvuza abakukuruke kuko na yabo. Aho twovunira akagohe abene gihugu ko kukijanye n'ikarata yo kwivuriza ko kamu ko kizira kuyigura kuko urwaye. Uwo bikora gutyo abashaka ko nka leta ari mu bishoboye, kizire rero ko uba ubutishoboye kuko urwaye. Ku bijyanye no kwitegekaniriza kazoza, twashaka gukebura abakozi n'abakoresha ngo bikebuke, kuko inkoni uzokwishimikiza mu busaza uyica kare ukayibika kure y'Imungu. Ni ukuvuga ko umwe wese yokwibuka kwisonzesha ariko agategekaniriza kazoza kiwe, gutyo ntaze yifuze iyo yageze atakihashika. Guteganiriza kazoza si ukubitsa amahera mu kigega c'ababigenewe gusa, ni kandi kugira imigambi ukibasha kugira izogutunge ugeze mu zabukuru. Erega n'abana barakeneye ico uzobaraga mu byo wimbuye, ibyo warondeye. Ndasabye abakozi bose bitunganirize imigambi izobatunga bamaze gukukuruka, bamenyere gusaba ingurane mu mabanki kugira biyungunganye. Ego nivyo hari aho iyo migambi isamaza bakibagira akazi bajejwe, ariko nibamenye ko boha ico gikorwa abandi kandi bakakibarangurira neza. Twonezerwa dusanze umukozi wese wa leta afise nawe umugambi, naho woba muto umuteza imbere ugateza imbere n'abo mu kibano. Umwe wese atange niburi ubuzi butatu, kandi abakozi bidegembye mu kwitiramwo sendika bajamwo kugira ngo baterere, kuko twamaze gutahura ko amasendika atari ukunyinyana. Mu gisata c'ibidukikije turateye akamo abakozi bose, abakoresha cyane cyane aborukiye mu masendika, twese twijukire umugambi wa leta wo gukingira ibidukikije. Ewe Burundi urambaye, umwe wese atere igiti ku kazi imuhira iwe, gutyo duheme akayaga keza. Turifuza ko mu myaka 3 Uburundi bwoba bwambaye koko bukaba akarorero mu isi yose, kandi turi kumwe twese abakozi n'abakoresha birashoboka. Imbere yo kurangiza twashaka dusubire kandi kwibutsa abarundi bose, na cyane cyane abakozi ba leta, ngo bagwanye ubunebwe, boye kuba intambamyi mu rugamba leta mvyeyi, leta nkozi yihaye rwo kuzamura igihugu. Birinde akarenganyo iyo gaturuka hose no kutitaho ineza y'igihugu. Mu kurangiza dusubiye kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'akazi, muhimbaze muri mu kanyamuneza k'umwizero w'akazoza keza, muzirikana iki civugo: dukure amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwanya urugamba.